wimike Yesu Kristo mu buzima bwawe akubera umwami. Yazanywe no kugira ngo uronke ubugingo kandi uburonke busagutse. Ba mu ijambo rizana ubuzima, ubuzima bwawe bubeho buhinduka. Umusaraba ni etape incontournable. Umusaraba ni kibanza tugomba gushikako. Aho uri kuca hose noti umwami ari kumwe nawe. Itanguriro gice ca gatatu niwo murongo nshaka gusomako, ariko nshaka gufatira ku majambo twize ko ku munsi wa Mungu uheze. Turiko turaganira ku kuntu bishoboka ko abantu bibagira Yesu, kandi yuko muri no myaka dushobora kubona abantu bari mu rushengero canke abantu bari mu gakiza, ariko ugasanga haniniya arabigisha, arabavuga butumwa canke arabari mu rushengero. Hari ibintu vyinshi bihora bidutuma twibagira Yesu, ariko tugashira amaso ku bindi bintu, ivyo twaje tumusaba, ivyo tumuronderako, tukabikunda igihe yabiduhaye. Abakeneye uruvyaro, abakeneye abana, abakeneye ubuzi, abakeneye ibitangaza bitandukanye, barabwiye ubutumwa tukamenya ko Yesu akora ibitangaza, tukaza mu gakiza, tukaza mu vyiwe, tukamenya yuko hari ico ashobora gukora mu buzima bwacu canke ashobora guhindura. Ivyo bigatuma abantu bamukurikira, kuko bamukurikira mu kugira ico bamwitezeko canke ashobora guhindura mu buzima bwabo. Ariko kimwe mu bintu twagiye tubona, uburyo Paulo yandikiye Timoteyo, aramubwira ati wame wibuka Yesu. Nuko twabonye yuko bishoboka yuko umuntu arashobora kuba ari mu shengero, arashobora kuba ari na hafi ya Yesu, nkuko Yuda yabaye hafi ya Yesu. Ariko naho yabaye hafi ya Yesu akabona ibitangaza, akabona ibidasanzwe, ariko turabona yuko Yuda intumbero yiwe ntiyabaye Yesu. Haleluya. Turavuga tuti rero birashika igihe mu gakiza usanga umuntu yarasengeye business yiwe, yarasengeye amaproje yiwe, yarasengeye kurongorwa canke kurongora. Hari ibintu vyinshi murambona abantu basengera Imana itevye kuvyishura, ugasanga abantu bavangiwe, bacanganyikiwe, ukabona umuntu mu buzima bwiwe ariko arahinduka, ukabona umuntu mu buzima bwiwe arabishe, ukabona umuntu mu buzima bwiwe atanguye kudevelopa canke kugaragaza ibimenyetso vya depression mu buzima bwiwe. Ariko wagenda kubira ugasanga biriko biva yuko hari ibintu bitarakoreka, hari ibintu shikira. Bimwe bijaye n'iterambere ry'ubuzima, bimwe bijaye n'imigambi ufise, bimwe bijaye n'ivyo ushaka kubona vyabaye. Hari imigambi n'ivyifuzo vyinshi tuba dufise nk'abantu basanzwe tugomba gutera imbere, ariko ni gute ivyo dushaka gushikako n'igihe vyoba bitarashikwako, n'igihe twaba tutarabibona, ni gute tutosamara amaso yacu agashishikara ashizwe kuri Yesu? Iyi niyo defi ya mbere bantu b'Imana ikomeye. Apollinaire yavuze ku mugore umwe yagiye atitwararitse abantu ariko agatumbera Yesu, ariko turabona ari wavugwa ko yakoze kuri Yesu. Barabwira Yesu ati, Yesu none wowe uvuga ngo ninde yagukozeko? Abantu bagukikuje uriko urabaza ngo ninde yagukozeko? Aba bantu bose bariko baragukorako. Yesu aravuga ati, no, uyu muntu yankozeko mu buryo butandukanye n'ubwo abandi bankozeko. Ni umuntu yankozeko muri attente, ni umuntu yankozeko mu buryo bwo kugira ico anyitezeko agomba kunkurako, kuko bishoboka yuko benshi bari bamukurikiye kubera spectacle no kuraba ibitangaza akora. Bamwe bamwitira n'umu magician, abandi bakamwitiranya n'umuntu avuye hehe. Hari igihe bishoboka abantu b'Imana ugasanga turi menace no kwibagira intumbero yacu nyamukuru ariyo Yesu, kuko hari vyinshi bidutuma dushobora kumukurikira kandi environnement y'ivy'Imana ikaturyohera, eglise ikaturyohera, tukumva umenga twaronse ka morale, tukumva umenga twaremeshejwe. Aho ngenda nabwiye ngo hirya y'ivyo byo kuremeshwa na ka morale no gusubizwa mu intege no kumva umerewe neza no kumva umutima watuje no kumva uturirimba umenga twakugiriye massage, ngenda nabwiye yuko agakiza si psychologie, agakiza si therapy, agakiza si gikorwa cyo guherekeza abagwayi no kubayengayenga no kubagwaza buhoro. No. Agakiza bivuga Yesu. Haleluya. 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 Ibi turimo ni kubwiwe wenyene. Yesu ashimwe cyane. Ibi turimo priorite ikiri imbere y'ibindi vyose ni Yesu. Haleluya. Unyemerere vuga uti Yesu. Ego Yesu arashobora kunyishura, Yesu arashobora kunkorera ibitangaza, ariko nta kintu na kimwe mu vyampa kigomba kunsamaza gushishikara kumukurikira. Umwanditsi w'Abahera yavuze ngo mumutumbere wenyene. Haleluya. Kuko ari we tanguriro ryo kwizera kwanyu kandi niwe yanagusoje. Bisobanura ngo niwe tugomba gufixa les yeux sur lui, niwe tugomba gushira kwa maso. Ugomba kwiyasura, ugomba kumenya neza muntu w'Imana. Yesu niwe ashizwe kwa maso. Wumva ibintu urimo, it's about Jesus. Oh, it's something else. Yeah.
uravyumva siko abantu b'Imana barizo mwicaye uti wumva ari Yesu oya bose mu rushengero c'abati yego haleluya ibi rero bavyita kwisuzuma. Yesu ashimwe cyane, Yesu ashimwe cyane, Yesu ashimwe cyane. Ni ukuvuga ngo tugomba gushishikara tubona Yesu. Bona sifuye sana. Urabizi igituma ikintu gikomeye abantu b'Imana nge nabwire ngo isezerano ryose rya kera ibyo vyandikwa mu isezerano rya kera aya majambo dusoma kuva muri ibitabo vya kera vyose byo ibyiswe Ancien Testament biratangaza ingene ugenda uraba amaprofesi cyangwa ubuvugishwa buvuga kuri Yesu buri muri iki gitabo ca kera. Nimwasoma isezerano rya kera muzosanga ibintu byose Imana igerageza kuvuga ko igerageza kwerekana Yesu. Imana mu buryo bufobetse canke mu buryo butari clair Imana yaragerageje kwerekana Yesu kuko vyari igitutu vyagomba kuboneka mu buryo bwo guhishurirwa, ariko Imana yagerageje kutwereka Yesu. Haleluya. Usomye ngaha muri Genèse chapitre 3 guhera ku murongo wa kangahe ku murongo wa 15 niwo murongo nshaka gusoma, ni inkuru muzi. Aravuga ngo nzoshira inyankane hagati yawe n'uyu mugore. Iyi ni Imana yabwira inzoka imaze gukoresha icaha Adamu na Eva 3:15. Nzoshira inyankane hagati yawe n'uyu mugore no hagati y'uruvyaro rwawe n'ugwiwe ruzogukomeretsa igitsintsiri. Haleluya, haleluya, amina. Imana ngaha ryari rya mbere yerekanye umugambi wayo ukomeye uri special. Igihe abantu bahejeje gukora icaha Imana yari ihejeje kugira presentation, Adamu na Eva bahari bavyumva. Imana ihejeje kubambika impuzi batijije yabazi igikoko yashesha amaraso yacu. Ariko kandi Imana irabwira Satani, irabwira ya nzoka ati ebana uyu mugore uruvyaro rwiwe ruzokwankana nawe kandi uruvyaro rwiwe ruzogira gute, ruzokumena umutwe. Aho Imana itanguye kwanonsa Yesu, Imana itanguye kubwira abari mu isi ko hari umucunguzi azoza. Imana itanguye kwerekana umugambi wayo wo gucungura. Imana itanguye gupresenta amahanga ikintu gikomeye, projet y'Imana ikomeye. Inyuma yo gukora icaha atawundi mugambi numwe tubona muri Bibiliya. Aho Bibiliya igenda itubwira hose, aho mu bami, mu bacamanza, mu bintu byose Bibiliya igenda itubwira ikintu kimwe. Bibiliya igenda itubwira umuntu azovuka yitwa Yesu. Bona sifuye sa. Usomye muri Kuvayo Exode chapitre 17, Kuvayo igice ca 17. Iki cari gihe ca Mose. Mose ni umuntu Imana yahishuriye cyane Kristo mu buryo budasanzwe. Urashobora gusoma mu Kuvayo igice ca kangahe, igice ca 17. Ingene Imana yiyeretse Mose, ingene Imana yeretse Mose, kuko Mose Bibiliya ivuga ngo yavugana n'Imana. Imana yaramwiyeretse, ariko mu bucuti bwiwe n'Imana, Imana ntiyanyegeje, ntiyaretse kubwira Mose umugambi ifise n'icifuzo ifise. Uravyumva? Usomye Exode chapitre 17 kuva ku murongo wa 6 n'umurongo w'7 yavuga gute? Eheraba nanje ndahagarara imbere yawe hariya ku gitandara c'Ihorebu, nawe uheze uje gukubita ico gitandara, amazi aca yisuka avuye muri co abantu banywe. Nuko Mose abikora bityo imbere y'abakuru b'Abisirayeli, yita aho hantu Masa na Meriba, kuko Abisirayeli bamutonganije kandi kuko bagerageje Uhoraho bakababaza ngo mbega Uhoraho ari muri twebwe canke ntari muri twebwe. Haleluya. Iki cari gihe Abisirayeli bagize inyota idasanzwe, kandi murabizi yuko bari mu bugaragwa ntibashobora kuronka amazi. Uravyumva baraho onya batangura kwidoga, baravuga ati mbega vy'ukuri Imana iri kumwe natwe, mbega Imana yo biri hagati na twebwe, mbega Imana yo biri kumwe na twebwe. Ariko tukaba turi muri kino kibazo kidutuma tugiye kwicigwa mu bugaragwa twishwe n'inyota. Haleluya. Igihe Mose yagiye imbere y'Imana gusenga, abantu bagumutse, abantu bagiye muri rebellion, abantu bababaye, Imana irakora igitangaza. Iraza irabwira Mose ikintu kidasanzwe. Iramubwira ati Mose, genda hajya ku gitandara, nanje nzoba ndi kumwe nawe, ngiye guhagarara nawe hajya ku gitandara. Iki gitandara uraza kugikubita kw'inkoni. Ni wagikubita inkoni, iki gitandara kirazagira gute? Kiraza kukuvaniramwo amazi. Bwana sifiwe sana. Igitandara kiraza kukuvaniramwo amazi abantu banywe. Mose ahejeje kuvuga ayo majambo, baragenda bakubita igitandara. Mose akubita igitandara, abantu baranywa amazi, inyota irahera. Iki cari kimenyetso cerekana yuko Yesu ni wa wundi azogerera hagati y'abantu akabamara inyota y'ubuzima bwabo bwose. Naho Mose yakubita igitandara, ariko mu buryo bwa profesi Yesu yitwa igitandara. Dawidi yaranditse amazaburi menshi yerekana ko Yesu ari igitandara. Igitandara cari ikintu gikomeye c'ikibuye, kandi abantu bashobora
gushira ku rufatiro cyangwa abantu bashobora kwinyegezamo mu gihe kibi. Ariko Imana mu kubwira Mose ngo genda ukubite ku gitandara, Imana mu buryo buri prophétique yeretse Mose ati naho ataraseruka, naho ataraza mu buryo bugaragara, genda ukubite ku gitandara gihishije Kristo, cerekana Kristo, kitubwira kuri Kristo azoza akazomara inyota y'abantu biwe bose, akazomara inyota y'ubwoko bwiwe. Igihe yakubita ku gitandara abantu banywa amazi, Yesu aboneka mu bugaragwa nk'umara inyota. Yesu ashimwe cyane, Yesu ashimwe cyane, Yesu ashimwe cyane. Aha nyene usomye muri Deuteronome cyangwa gusubira mu byagezwe, siko ndagomba gusoma imirongo nyarutsa, gusubira mu byagezwe igice 18, gusubira mu byagezwe igice 18. Aha anya naho turabona ingene Imana itwereka, ingene Imana yatweretse Kristo, ingene Imana mu buryo bw'ubuvugishwa yerekanye kuri Kristo agiye kuzoza. Ariko kandi abantu ntibabitahura, ariko kandi abavyumvise barabisobanukiwe. Ndashaka kubabwira no musi muri kino gitondo ngo ntivyoshoboka yuko Imana ubwayo idupresente ikavuga kuri Kristo, hama no musi abiki gihe mwishengero Kristo tukamushira inyuma. Gusubira mu byagezwe igice 18 ku murongo wa 15 n'umurongo gushaka ku murongo wa 17, 15 gushaka kuri 17. Gusubira mu byagezwe utihuta gutora imirongo wandike. Maze muze mwirinde imitima yanyu yoye kwishira hejuru ngo mwibagire Uhoraho Imana yanyu yabakuye mu gihugu ca Egiputa mu nzu y'ubuja, akabacisha muri bwa bugaragwa bunini buteye ubwoba burimo inzoka z'ubumara buturira na scorpio, igihugu kigataye kitagira amazi, ikabakurira amazi mu gitandara c'isare, ikabagira gute? Ikabagaburira manu muri ubwo bugaragwa iyo basokuruza banyu batigeze kumenya, kugira ngo abashishe bugufi abagerageze, maze amaherezo aze abagirire neza. Kandi muze mwirinde mwoye kwiyumvira mu mitima yanyu muti ubutore bwacu n'inkomezi zacu nivyo vyaturonkesheje ubu butunzi. Yesu ashimwe cyane. Aho Imana yandikiye Mose iramwereka danger hari yuko abantu bazokwibagira ivyo yakoze nico yabakoreye mu rugendo rwabo. Iravuga ati muze mwibuke yuko Imana mu bugaragwa bwumye buturira, ahantu hari inzoka zikomora, mu rugendo rugoye ruri dangereux, muze mwibuke yuko muri urwo rugendo Imana yanyu yabakoreye ibitangaza, igitandara kikabaha amazi. Muze mwibuke yuko atari igitandara gusa, ariko mwariye indya basokuruza banyu batigeze bajya, kuko mwariye manu yajiva mu ijuru. Kandi igihe cyose Imana yabagaburiye mu bugaragwa ikabaha imikati ivuye mu ijuru, ikabaha manu, ikabaha inyama. Ijya manu bariko barajya mu gihe ca Kristo turabona yuko ijya manu ni Kristo ubwiwe. Bajya umukate uwo presenta Kristo, ariko akaba ari umukate waboneka kandi ukahava. Ariko Yesu mu gihe ciwe amaze kuza yerekana yuko ariwe manu original authentique, ya yindi bajya mu bugaragwa bayijya mu buryo bw'ubuvugishwa, kugira ngo uwo mukate w'ubugingo uzobe mwishengero ugirira neza abantu b'Imana. Igihe bajya manu yari Kristo, igihe banywa ku mazi yari Kristo. Ikindi gihe na cone Mose yasavye Imana ngo imukorere gitangaza, aravuga ati Mana we twaragendanye, we warankoreye ibitangaza byinshi, ariko Mana aho bigeze ndagomba kugira gute? Ndagomba kukwibonera. Yesu ashimwe cyane. Iyi demonstration Imana yakoze ngaho iratwenza kandi irimo icigwa gikomeye, ariko atari cuno munsi ciwanje. Ariko kandi ikintu numva nshaka kubarira, igihe Mose yasaba Imana kumubona, Mose yari inshuti y'Imana kandi yari umukunzi w'Imana, ariko Imana isanga biragoye yuko iza gushobora kuza umwana w'umuntu akayibona. Ambwira ati Mose wondaba wopfa, wombona wopfa. Kubera iki? Kuko icaha carinjiye, naho Mose uri mwiza, kubona uri umwana wa Adamu ukaba uri umwuzukuru wa Eva, kubona ukomoka kuri bajya abantu, virusi y'icaha warayivukanye ikurimwo, naho wokwiyeza gute ariko ubwo muri umunyavyaha, kuko hari virus, hari icaha gikomoka ku ruvyaro uvamwo, muri linye yawe harimo peshe. Rero ni woshobora kumbona, ariko ko wifuza kumbona, reka ndakugirire faveur, ivyo nsavye nzobikora, nshira hejuru wo ngomba, nkacisha bugufu wo ngomba, ariko kandi ndagiye guca imbere yawe, ariko ngo ndagutwara ahantu hanyegereye, hama ndakwinjize mu gitandara. Bwana sifiwe sana. Ambwira ngo ati wozokwihisha mu gitandara, nande nzoza ndaguceko. Bwana sifiwe sana.
ngana kuvuga ngo Mose mu cifuzo ciwe cyo kubona Imana nticari gushoboka, nico gituma Imana itamuhereye handeva hariyo hose, ariko Imana ikavuga ngo ingo ndakunyegeze mu gitandara, nzoguca kuri mu gitandara, kuko atawushobora kubona Imana atari umwana mwerekanye. Haleluya. Ntawe ushobora kubona data adaciye kuri Kristo. Niwe nzira y'ukuri, niwe nzira, niwe kuri, niwe bugingo. Ntawe uja kwa data atamujanye. N'igihe Mose inshuti y'Imana yagombye kubona Imana, Imana bati Mose urashaka kumbona, ariko ntushobora kumbona kiretse through Christ. Ntushobora kumbona bidaciye muri Kristo, kuko byarashinzwe mu mategeko y'impwemu, muri loi spirituelle. Nta muntu ashobora kubona Imana Kristo atahari. Ariko kandi reka nakwemerere, uzoba uri mu gitare, nzogucako, nzoshira amaboko yanje ku mutwe wawe, uri mu gitare nzokurengana, uzobona mu mugongo hanje ndengana, uzomenya ko ari jewe uhoraho eje kubona. Ariko genda bwe ngo na Mose yabonye Imana biciye muri Kristo Yesu. Bwana asifiwe sana. Yesu ashimwe cyane. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Mvuye mu isezerano rya kera. Haleluya. Igihe Yohani yari karabatiriza, sivyo? Aha ndiko ndahanyarutsa kuko murabizi ko ahantu turiko turaja. Bwana asifiwe sana. Mbwire mu ncane tu ahantu turiko turaja, wihangane ko twiruka cyane. Bwana asifiwe sana. Haleluya. 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 Washobora gusoma muri Yohana igice ca mbere. Yohana igice ca mbere ku murongo wa 29. Haleluya. Haleluya. Bantu b'Imana, je numva gukunda Yesu muri no minsi. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Urabizi nukuri je réalise kandi ndabona yuko by'ukuri uravyumva ishengero hari ahantu ryapungukiwe kubijanye na Yesu. Uravyumva? Ndashaka kubereka yuko Ancien Testament mu mirongo mike twasomye niyo ntagiyemwo, isezerano rya kera rihera Imana ipresenta Yesu, rihera Imana yereka abantu Yesu, rihera Imana igerageza kwerekana uzoza. Na Yesaya yanditse, Yesaya we yakaja mu madetail akamuvugako. Bwana asifiwe sana. Ariko urabona ko Ancien Testament iguma yerekana yuko hari inkuru nziza izoza, hari ibintu byiza bizoza, hari ibintu byiza bizobaho. Byaguma byanonsa igihe kidasa n'ibihe byigeze kubaho igihe uwo mwana azoza. Usonye mu Baheburayo igice ca 11 hoho byerekana yuko ebana bajya bakera naho bakoreye Imana ntibari kuraganwa isezerano Yesu ataje natwe tudashitse ishengero ritabayeho. Ariko kandi ivyo byavuzwe naho benshi babibonye bakavyerekwa. Uravyumva? Barabibonye ariko ntibemererwa kubikora ko no kubishikamwo. Ariko kandi barindira ishengero kugira ngo bagende baje kubana n'Imana ibihe bidashira, kuko byose biba accompli muri Kristo Yesu. Haleluya. Aha Yohani Batista muri iki gice cha Yohani wa mbere avuga haba ikintu gikomeye kuva kuri verset 29 gusha kuri 34, siko? Bukeye bwaho abona Yesu aza kuri we. Yohani yaramaze iminsi ariko aravuga ubutumwa. Yohani yavuga ubutumwa bwo kwihana. Yohani yavuga ngo ihane abantu bagakizwa. Hari abantu bakwibaza yuko Yohana ariwe muvuga ubutumwa yarakenewe ico gihe. Hari abantu bakwibaza ko Yohana ubutumwa yavuga ari bwo bwari hatari, ariwe yari umustar, ariwe yarakomeye. Akavuga ubutumwa bwo kwihana. Ariko ubutumwa Yohana yavuga bwari bwo gutegura inzira zuko Yesu aza. Yohana ahanini naco yari ico, ariko kandi yari precurseur, yari uwaje imbere, yari uwashizwe imbere, ariko kandi ategura aho umwami adasanzwe w'igitangaza azoza asanga imitima y'abantu yitegure kwakira ubwami bw'Imana. Yesu ashimwe cyane. Igihe Yohana ariko arakora business ziwe z'umukozi w'Imana, abatiriza bihanye, yinjiza mu bwami bw'Imana bihanye, kuko yavuga ubutumwa bwo kwihana niki. Yohana kuri umurongo wa 29 aravuga ngo bukeye bwaho abona Yesu aza kuri we, aravuga ati nguyu umwagazi w'intama w'Imana ukuraho icaha c'abari mw'isi. Uyo niwe navuze nti nyuma yanje hazoza umuntu yari uwa mbere kuri jewe, kuko yariho ntarabaho. Nanje sinari bwamumenye naho navuga ivyiwe. Bwana asifiwe sana. Ariko kugira ngo yerekwe Abisirayeli nico catumye nanje nza mbatiza mu mazi. Bwana asifiwe sana.
Yohana atanguye gusobanura objectif ya ministère yiwe. Yohana atanguye kuvuga icyo ariko arakora. Aravuga ati ubwanje naho nababwira ivyiwe sinari bwamubone. Nanje uyu munsi niyo nkimubona. Eheraba nguyu umwagaza araje ukuraho ivyaha by'abana b'abantu. Bwana sifiwe sana. Naraje gutegura ivyo jewe nababarira byari byo gutegura inzira yiwe. Yohana buhoro buhoro kuko abonye le roi de gloire, kuko abonye umwami w'ubwiza, kuko abonye ukuraho icaha, kuko atahuye ibakwe yagiriwe aho aje gutangurira Yesu imbere y'abavugishwa nka ba Yesaya babayeho, imbere y'abavugishwa nka ba Yeremiya, imbere y'abakozi badasanzwe nka ba Samuel n'abandi bose, imbere y'abantu nka ba Mose na ba Dawidi. Yohana atangura grâce yagiriwe kuba umukozi avuga imbere y'ubugiye kuza. Haleluya. Ariko kandi ageze aha hantu aravuga ati nari nababwiye, atangura kugira justification. Aravuga ati jewe nimusubire kumbona, ahubwo jewe musubire mwibuke yuko ibi byose nari maze iminsi ndiko ndakora byari bitumbereye uyu, none kwaje amaso agomba kuva kuri jewe ariko amaso agashigwa kuri we. Ntiyigeze yumva yuko yo discuta nawe ku cubahiro ciwe. Aravuga ko mon bon serviteur ati je dois m'effacer, ngomba kuhava hakabonwawe. Byari byoroshe kuri Yohana amaze kuronka success, amaze gukundwa n'igisagara. Bantu b'Imana ngira ndababwire ngo birateye ubwoba kuko natwega abakozi b'Imana hari gihe twiba gloire Yesu, hari gihe twiba icubahiro Yesu kuko aradushira hejuru. Yamara kudushira hejuru tukaba attaché kuri elevation gushika naho rimwe na rimwe umenga ari n'umukonkiro wacu, rimwe na rimwe tukamufuta mu mapredikation, rimwe na rimwe tukamufuta no ku mafishe yacu y'ibikorane, rimwe na rimwe tugakura izina ryiwe no ku mashengero yacu, rimwe na rimwe no mu message tugakuraho, rimwe na rimwe tugashaka no kubwira abantu ngene boza mu bwami bw'Imana ariko tubanyegeje Kristo. Ariko Yohana amaze kumubona yaravuze ati nanje sinarinda muzi, ariko uyu munsi ndamubonye kandi ivyo nakoze byose mushiraho point kuko ifilme yanje irizinze. Ivyo nakoze byose byavuga kuri uyu, none arashitse. Haleluya, 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 haleluya. Bantu b'Imana, Yesu niwe alternative yonyine unique ihari kuri salu y'amahanga. Haleluya. Naho twokwiga amajambo y'Imana, naho twaba specialiste muri theology, naho twogira ubuhanga bungana gute, naho twogira amateknika yayo kuvuga ubutumwa, nta kintu na kimwe kigomba kuba gihenyegeza canke cefasa canke kidashira habona Yesu, kuko ushize mu kinyegero Yesu ukontribua kuri œuvre ya Satani, kuko ni watumbereye igikorwa cyo kumunyegeza. Ariko twe tugomba kumuserura bishoboka byose, tugahagarika kubwira amateoloji na psychology abantu, tugahagarika gufasha abantu, tugomba kubafasha ariko tutababwira Yesu. No, nta complex, tugomba gushira habona Yesu. Igituma mu mashengero ya kera y'intumwa hari bitangaza n'ibintu byinshi bikoreka nuko Yesu nta mukonkurent yari afise, nuko Yesu yarametriza podium, abasigaye bari abakozi, abaserviteur bari fidèle, abaterekana amazina yabo ariko bashira hejuru izina rye. Haleluya, haleluya, haleluya. Aha, ati kandi sinari bwamumenye ariko wantumye kubatiza mu mazi niwe yambariye atuwo uzobona mpwemu amanuka aja kuriwe akamugumako niwe abatiriza muri mpwemu yera. Nanje narabibonye, narabishingiye intahe yuko uyo ari umwana w'Imana. Haleluya, haleluya, haleluya. Bukeye bwaho Yohana yongeye guhagararana na babiri mu bigishwa biwe, yitegereza Yesu agenda amubonye muri ville kuri Rido la Mission. Bwira umuntu ati Rido la Mission. Aravuga ati nguyu umwagazi w'intama w'Imana. Uko niko Yohana yamubonye, niko yamuhishuriye. Abo bigishwa babiri bumvise uko avuga bakurikira Yesu. Yesu akebutse abona bamukurikiye, arababaza ati murondera iki? Baramubwira bati Rabi, risobanurwa ngo mwigisha, uba hehe? Arababwira ati nimuze muharabe. Yesu ashimwe cyane. Ndashaka murabiki gicapo ingene cari kiri fo. Igihe Yohana abonye Yesu arengana, arasubiyemo kandi arabwira abigishwa ati nguyu umwagazi. Ndashaka gusurinya importance ya témoignage ya Jean Baptiste.
ntaho yigeze kubona Yesu ngo areke kumuvuga ico arico no muri attribut no muri mission yiwe ico ashobora gukora. Amubonye arengana avuga ati nguyu umwagazi w'intama. Abigishwa bagendanye imyaka na Yohani Batista avuga ubutumwa, kumbura aribo bategura Bibiliya canke aribo bategura ahantu avugira ubutumwa. Amaze kubereka Yesu atanica ababwiye, kuko Yohani yari yaravuze Yesu bikwiye, ku buryo abigishwa ba Yohana baciye babwira umwigisha wabo ati Yohana bayi turabonye Yesu. Baca baramusezera, baca baragenda ngo bakurikira Yesu. Yesu ariko aratambuka kuri idora mission, abona abantu babiri bamukurikiye, ati mwebwe nibiki? Baramubwira ati mwigisha ubahe, kuko petete sinzi ko Yohani we yari afise ahaba, ahubwo ati mwigisha ubahe, nta kindi c'était fini. Ariko kandi akunda umutima wa Yohana, kuko ntiyigeze yipositiona en concurrent wa Yesu. Ntiyigeze nababaza ko abigishwa we bamuvuyeko, ntiyigeze babaza yuko abantu bakurikiye umwagazi, ahubwo bamaze kumusezera amenya ko ico bakoze ari ico, kandi amenya yuko ico yashingiye intahe cafashe mu mitima y'abantu, arabareka baramukurikira. Abakristo bawe barakuvuyeko, abagufinansa barakuvuyeko, abatanga amashikano menshi barakuvuyeko, bakurikiye uwundi muvuga butumwa. Oh lolo. Murabona abantu b'Imana, y'ibintu byose biri centre kuri Kristo, nta ntambara zihari. Bwana sifiwe sana. Ibintu byose ushizwe hejuru vy'ukuri ari Kristo, hari induru 99% y'ibibazo bica bihera. Haleluya. Kuko niwe objectif principal. Bantu b'Imana ndanaguhebuze, agakiza si ikintu kijanye no kuvyimbisha akada kawe naho ivy'Imana ihora ibidukorera, ariko si yo objectif. Ijambo ry'Imana rivuga ngo mukurikirane ubwa mbere na mbere ubwami bw'Imana, ibisigaye byose bizogira gute? No kugororoka kwa ibisigaye byose bizogira gute? Bizogira gute? Ni bande muri mwebwe bahora banegosia n'inyongezo? Kera twara tugura ikaranga, baguha ikaranga bagaca guha n'izi nyongezo zo mu kiyiko pya. Ni bande bazi inyongezo ngaho? Inyongezo ni ikintu batanegosia, inyongezo ni ikintu udaterera kw'induru. Iyo ugiye ahantu bakaguha bonus ntuyiterera kw'induru. Ntawe uraja gushwana muri rero ngo naguza ama unit, ariko nta bonus mbona. Bonus ntibayishwana, bonus ni gift, ni cadeau, ni ariko no munsi abantu mugakiza dushize amaso kuri bonus. Hama kandi tukibagira yuko source ya bonus ni relation dufitaniye n'uyu Kristo, ingene twanywanye, uko ndamwinjiramwo nkamukunda kankunda, tugasangira tugasabana, uko ducomekanwamwo, uko mbumwe nawe nkuko nawe ari umwe na data, automatiquement bonus nzozibona mu buzima bwanje. Kandi igihe zizoba zishaka kwihanda importance, nzozishira ko importance ko nzovuga ni bonus. Wewe wanje ko kubera Yesu, ahubwo reka ndamukurikire cyane kugira ngo anzanire n'izindi. Haleluya. Sinshaka ko undistrait Satani ukoresheje ibintu. Turi abantu b'Imana, ariko kandi kugira ngo ushike kure ugomba gushika kuri uru rugezo aho umutima wawe umutima nk'uwa Yohani Batista, abantu bari consacré, abantu bitanze. Reka abantu b'Imana umunsi mukizwa tuvuga ngo Yesu turamwakire nk'umwami, mumwakira ngiki? Urazi icaye c'umwami, uravyumva? Umwami ara domina sur toi. Uri propriété yi, uri umwandu, uri shamvu giyo, uri gikoresho ciyo. Uravyumva? Wewe nturimwo, niwe. Haleluya. Hama nawe kukuri umwana wo mu bwami hari ibintu bidashobora kubura. Yesu ashimwe cyane. Ku mwana wo mu bwami hari ibintu bidashobora kubura, ariko objectif y'ubutumwa bwacu, objectif y'ivyo tubabarira ntibigomba kuba bijya zokora, ariko bigomba kuba we kugira ngo mumubone mugende muhindurwa mu ishusho y'ubwiza bwiwe, uko mwambara ubwiza bwiwe akabambika igikundiro n'uburemere bw'ubwiza bwiwe, pole ibisigaye bizokwikora. Nico gituma twebwe hari ivyo tutahamagariwemo gufurnisamo effort nyinshi, ariko hari ico twahamagariwe gushira kwa amaso yacu Kristo wenyene. Paulo yaravuze ngo nta kindi tubabwira Kristo yabambwe. Nous prêchons Christ et Christ crucifié. Iyo niyo prédication yacu. Wombwira uti iyo prédication iri weak, iyi prédication iri faible, iyi prédication irabuza ama point 1 2 3 4 5 ama 5 keys yo gushika kuri. Reka nakubwira, iyo Kristo yimitswe arakwigisha.
aba anyigiye bamukurikira bamwe ngo mwigisha ubahe ni mwigisha. Haleluya. Ahaganje mu bushobozi bwiwe bwa mpemu yera azokwigisha n'ibyo abantu batazokwigisha. Haleluya. Ariko kandi niwe ntumbero yacu shengero ry'Imana. Haleluya. Mariko 1 verset 9. Haleluya. Muri iyo minsi Yesu ava i Nazareti i Galilaya, araza abatizwa na Yohana muri Yorodani. Avuye mu mazi acabona ijuru ritandukanye, mpwemu aramanuka amugwako asa n'inuma. Ijwi riva mu ijuru riti, ni wewe mwana wanje nkunda ukampimbara. Mpwemu aca amugira gute? Amushohorera mu bugaragwa. Haleluya. Ndagomba guhagarara kuri verset 11. Ijwi riva mu ijuru riti, wewe mwana wanje nkunda akampimbara. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Aha na data ubwiwe igihe Yesu yinjira muri ministère, na data ubwiwe yaje kumushingira intahe. Ngira nabwiye ko n'igihe yavuka data yaje kumushingira intahe imyaka 30 avant yuko atangura gukorera Imana. Imana yaje kumushingira intahe mu bungere. Imana irashingira intahe kuvuka k'umwana wayo. Agira yinjire mu gikogwa, mpwemu w'Imana aramanuka ko nk'inuma aravuga ati, raba ijwi riva mu ijuru riravuga ngo, umwana wanje nkunda akagira gute? Akampimbara. Yesu ashimwe cyane. Iyo numa iryo jwi riravuga mu kirere, abantu bose bumva yuko Imana ishingiye intahe umwana wayo. Reka nababwire ngo papa yarapresence umwana. Reka nababwire ngo data yarashingiye intahe Kristo. None ga abantu b'Imana, entre nous et à voix basse. Urabizi Apone yadusomeye murongo dimanche iheze, aho Imana yabwiye Petero, Yesu yabwiye Petero ati, kuri uko guhishurwa nzokubaka kw'ishengero ryanje. Nuvuga ngo ishengero ryubatse kuri revelation ya Kristo. Ishengero ryubatse mu guhishurirwa Kristo. Haleluya. Namwebwe muri mu ishengero mwakijijwe nuko umunsi umwe biciye mu butumwa bwiza mwaratahuye muri itaro ko muri abanyavyaha mukeneye ubuntu, mukeneye kwakira Yesu nk'umwami n'umukiza. Siko abantu b'Imana nuko vyatanguye. Ni kubera iki bamwe twapinga Imana ariko igihe kimwe tugakizwa. Nuko muri ico gihe uguhishurirwa kwacu kwa Kristo kwarabaye ikintu kiri clair. Imana irabwira, Yesu arabwira Petero ati, kuri uko guhishurwa nzokubaka kw'ishengero ryanje. Haleluya. Paulo plus tard mu Bikorina akavuga ati, ni murabe neza nihagire upfa ingene yubatse kuri urwo rufatiro. Murabe neza urwo rufatiro twashinze ariko Kristo, nihagire abantu baza kugubakako bakoresheje ibikoresho bidakwiye. Kristo niwe fondation, Kristo niwe rufatiro. Niyo tugomba rero kubaka muri urwo rufatiro, tugomba kubaka kuri urwo rufatiro conformément y'ivyo yemera n'ivyo ashingira intahe. Una munsi abantu barakijijwe, aho ngena nabwiye ngo rimwe na rimwe hari igihe ukonstata urukundo ruke, umuvuduko muke, ikanguro rike mu buzima bw'abantu, amasengesho make, ugusoma ijambo guke, ukabona umenga agakiza camaze gucika nk'ikintu kimeze nk'igiclub kimwe c'abantu sinzi exercice physique yihe bagira. Ukabona yuko hariho une vie qui manque, kwana ko hariho ubuzima bubuze mu bantu b'Imana. Njegereza umuntu muri kumujegeza uti injira mu buzima basi. Ntumubabaze cyane. Kwanza ntimunamenyeranye muri cyane gusa. Babe yacika urubanza. Bona sife sana. Bavyumva hari igihe ubonuka ukayobegwa. Uno munsi dufise abantu bafise ukuntu bakijijwe, ntuzomenya ko barimwo canke batarimwo, ntuzomenya ko akije canke dakijijwe. Ikizungu n'ubujo nivyo vyinshi kurusha uko ubona abantu bari brise, bamanyaguritse, bajanjaguritse, bihaye umwami. Erega iyo wihaye umuntu, niko Bibiri ivuga, iyo wihaye umuntu canke iyo wihaye icaha, iyo wihaye umuntu ucika esclave. Ucika sote esclave wa peshi w'icaha, canke ugacika umuja w'uwo wihaye. Ariko uwo wemeye kwishira munsi ucika umuja. Nganavuye ngo umuja ugiye muri droit légal y'ibihugu, umuja mu bantu bari bafise abaja, n'igituma bakuyeho ivy'ubuja nuko umuja nta burenganzira afise. Ariko umuja uburenganzira bwiwe buri detenu na wa wundi amufise ko uburenganzira bwo kwica canke bwo kubaho, niwe amugirira ubuntu akamuha inzu caka imwima. Ariko umuja nta vyiwe afise. Nganabwira yuko iyi principe nayo itakihari mw'isi ngo itworohere kumva. Nganabwira yuko mu gakiza twinjiyemwo twacitse abaja ba Kristo.
Haleluya. Sasa nimuraba ukuntu utuntu twacu tuvyonona. Hariho abashavuye muri iyi minsi, Imana ntirakora iki? Yarasabye akazi kuva muri 2003 ntarakaronka. Yarisonzesheje perse yiwe breakthrough, uravyumva yarayisonzesheje cyane, ariko nta perse abona. Ugasanga nyene ibintu bimeze nabi, ugasanga eta yacu na imero yacu ijanye n'utuntu novuga two mu mibereho tutari bien fixe. Ariko reka ndabibutse no musi muri kino gitondo yuko aho Kristo ari, bona sifuwe sana, nimba aharakira umwami wanje, nimba naramwihaye, ivyo byose azovyitwararika. Haleluya. Ivyo byose azovyitwararika, kandi ndiga nk'umwana w'umuntu gukunda timing yiwe. Tugomba kwiga nk'abana b'abantu ku accepter le temps de Dieu pour faire les choses. Imana ntituyidikta, Imana ntitubwira ngo Mana ngo kora ibi. Imana sikura twagize isome neza y'amasengesho, uravyumva tukavyatura tukagira gute? Ego ni vyiza kwa applique ukwizera kwawe, ni vyiza gufata responsabilité zawe z'icijambo ry'Imana rikwereka, ni vyiza kugira ama declaration ukamanika ku nzu yawe, avuga ati sinzokena, ariko birashoboka ko uyu munsi ugikenye, ariko ngenda kubwira ngo nta burenganzira canke nta gituma Satani yo gutwara umunezero wawe, kuko nawe utarishugwa umunezero twaronkeye ku musaraba n'ico Yesu yakoze, nturi determine n'ivyashobotse, ariko urikwije kuko igikorwa ciwe kirikwije. Ariko bonus nishaka kwemera ko intwara umunezero, kandi uyu munsi mu birabe neza iradutwaye umunezero cyane. Ndarangirije muri Luc chapitre 5. Wazi ikintu Imana yamishuriye, nibaza ko nzogishikako, ariko ntaco nshika kuno munsi. Imana yamfashije gutahura yuko bishoboka vraiment. Kandi nasanze naho twe tutari amasekte, nama ndabagira amasekte yanka Yesu, nambagerageza kumugira muto cane, ariko kandi ikintu vraiment Imana yantahuje, nasanze no mu bakristo. Naho batura Yesu bakagira gute, ariko nasanze Satani yaraje ari ibishengero, uravyumva ukumenya knowledge about him. Yari ivyishengero urugezo rw'abantu bamenya ko Kristo. Uri muri eglise, urabikunda, uravyiyumvamwo, Yesu yacitse nka slogan, ni nka culture, ni nka tradition. Uko niko vyari bimeze no ku Bayuda Yesu yagiye aragwana nabo. Bari batakaje objectif y'ubwami bw'Imana, bari batakaje essentiel, bari bacitse abantu bari yatashe ku migenzo yabo, ariko ijya migenzo yose bakora yavuga kuri Kristo, kubahiriza isabato ku munsi wa gatandatu, kutagira ico bakoze. Ivyo byose byagomba kwerekana yuko hari akaruhuko, hazoza isabato, kandi isabato yacu ni muri Kristo. Ariko bo baca bafata umunsi mukuru barawubahiriza. Igihe Yesu yakora ibikorwa ku isabato, bakavuga ngo urakirije umugwayi ku isabato, wowe wa muhungu, wowe umusore w'umwana wa Yosefu, urakirije umuntu. Yesu akavuga ati vraiment, mwarazimiye. Erega isabato c'était à propos de moi. Erega ujya munsi mukuru si uri important. Uri muri mwebwe ni wari important. Mwigisha bigishwa bawe bafungura badakaravye, kandi hari ukwandura kwinjira. Yesu ati no, mwe ntimwatahuye. Si ibintu byo gukaraba no kugira gute, ukwezwa ni kuva kuri activité yakorewe hanze, canke kusafisha kwa nje. Ahubwo Yesu ati no. Ivyo byari vya kera. Ariko kandi icica umuntu sikimujamwo, nikimuvamwo. Haleluya. Yero Yesu gihe cyose yagomba gufixa ibintu. Mwigisha, abigishwa bawe nibisonzesha, igihe abandi bisonzesheje. Avuga ati umukwa kihari nta bisonzesha. Uravyumva? Ariko bazokwisonzesha igihe umukwa atazoba kiri ngaha. Akabatera confusion. Ako ni gute eglise y'ico gihe yashobora kuba confus, kandi igihe cyose uw'Imana yamyishingira intahe, Imana ikaza ku munsi wa batema ati nguyu muherezeko, mumariziye, musiyende uko na uko uyu. Yo. Ariko marge ko Imana yashinze izo ntahe n'ivyo bitangaza byose byabaye, abantu bagomba bashiza amaso kuri tradition. Eglise irashobora gucika umugenzo. Ibi byose dukora bishobora gucika umugenzo. Nisho gitumiye habaye modification ntoya, abantu bagira ugwamo. Kubera iki? Kuko abantu babaye atashe ku migenzo no ku mapratike, ariko abantu batakaza focus kuri essentiel. Nibihagaze ukuntu bigenda, nibihagaze kurukurikirana rwa programme, nibihagaze kuwaririmbye canke indirimbo zaririmbwe. Oya, sivyo. Nimba ivyo ari byo uri atashe ko warahushije. Bana bihagaze kuri we. Umwagazi w'intama.
wankuye kwicaha akanyinjiza mu rugo. Uyu munsi ndi umwana w'Imana. Yaranywanishije na data, yarakuriyeho igisika canandukana na data, icete canyagiriza yaragikuye hagati yanje n'Imana. Ubu Imana nimbonera mu maso ya conflit, ariko Imana imbonera mu gikorwa kiri acheve c'umwana wayo. Aha ivyo tuvuga ni umwana. Uyu munsi naho notaha naronse igiceri nashaka, ariko nimba ndiko mbonawe nzosuzugura ibitaraza. Sivyo abantu b'Imana, sivyo abantu b'Imana. Mbwira umuntu nshatse suzugura ibitaraza. Harabo vyanse ko bivuga. Tereka sha. Twebye uriko uravuga nibikiwe. Oh. Okay. Ariko kandi abantu batahuye ico kintu bagira urugendo rwiza. Kandi bagira ishimwe igihe cyose. Barababara ariko buzuye umunezero. Barahura n'intambara ariko victoire ni realite yabo. Baraca mu bihe bigoye ariko bahabonera ibitangaza byinshi. Baracishwa mu muriro ariko hari umeze nk'uwakana hagararanye nabo. Bakabona iyindi option batari bwabone. Bakagira indi témoignage itari bwabeho. Haleluya. Kuko mu bibazo vyacu niho tumumenyera neza. No mu ntambara zanje niho mbona combien sa puissance est grande. Haleluya. 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 5. Luka 5. Luka 5:18. 5:18. 5:18. Shaka kwereka ko hari abantu batahuye ibi bintu. Mere kuri verset 17. Ku munsi umwe muri iyo yarigisha. Abafarisayo n'abigishwa ivyagezwe bari baciyeho bavuye mu mihana yose y'i Galilaya ni Yudaya ni Yerusalemu, kandi ubushobozi bw'umwami Imana bwari muri we bwo gukiza ingwara. Maze haza abagabo bazanye ikimuga bagiteruriye mu nderezo, barondera ingene bacinjiza ngo bagishire imbere yiwe. Babuze aho bocinjiririza ku bw'ishengero, burira hejuru ku nzu bagicisha muri plafond y'amategura, mu mategura no muri plafond ni bibiri bikurikirana. Bacururutsa mu nderezo hagati kuri podium aho Yesu ariko arigirishiriza. Abonye ukwizera kwabo aravuga ati, ewe muntu, ibyaha byawe urabibaribariwe. Abanyabwenge b'ivyanditswe n'abafarisayo batangura kwiburanya bati, uyo ninde arogose? Ninde ashobora guharira ibyaha atari Imana yonyene? Maze Yesu amenye ivyo biburanya arababaza ati, mwiburanya ibiki mu mitima yanyu? Icoroshe ni iki? Nukuvuga ngo ntuhariwe ibyaha byawe, canke no kuvuga uti vyuka ugende. Ariko kugira ngo mumenye ko umwana w'umuntu afise ububasha mu isi bwo guharira ibyaha, abwira ico kimuga ati, ndakubariye ati, vyuka wikorere inderuzo yawe utahe. Aca vyuka imbere yabo, yikorera inderuzo yararyamanye arataha, ahimbaza Imana. Bose barumirwa cane, bahimbaza Imana, bategwa n'ubwoba bwinshi, batuye umunsi tubonye ibitangaza. Haleluya. Haleluya. Amen. Amen. Urabizi bantu b'Imana, aho Imana yagejeje kuvuga Yesu no kuvuga ivyiwe, haleluya, niho je na wowe tugiye gufatira mu kugeza kuvuga Yesu tumwereka abandi. Imana yaratweretse umwana, ariko kandi iyi generation nimba ugomba kuexperimenta ico multiplication ivuga, iri jambo ntirishoboka hanze ya Yesu. Igihe Imana yabwira Adamu na Eva ngo mugwire, yabibabwiye batarakora icaha, ariko bamaze gukora icaha haca haboneka obligation, haca haboneka yuko bigomba kugira ngo uyu mugambi w'Imana ushishikare, uyu mwana agomba kuvuka, agomba gupfa kugira ngo arestore umugambi w'Imana muri plan original y'Imana, kugira ngo ishobore gusananurwa. Nuko Yesu agomba gute kuza agapfa. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Itimi y'abantu iratangaje. Bafise uyu mugenzi wabo ni kimuga, araryamye, ni umuparalytique, sinzi ko ariko yavutse, uravyumva.
Mariko numvise atakavuze ko neza, sinzi ko yari ingorane yahuye nayo mu buzima ariko aragenda, ariko kandi yari paharize, yari umuntu anywanutse adashobora kuva ku cumba ciwe. Birashoboka yuko abantu baramutwaye mu miti itandukanye, abantu baramutwaye ku baganga batandukanye, abantu baramubwiye ibintu byinshi bishoboka, baramutwaye no muri kuba kinezitera. Simesha Mariza mwese muri Mariza. Bavyumva, baragenda, baragorora imitsi yiwe, baragira gute, barabinyorosha. Abantu bari barakoze igishoboka, ariko kandi aba bagenzi baravuga bati, we tugomba kugutwara kwa Yesu. Bantu b'Imana, ngira ndababwire iki kintu tugomba kukibera ko maso. Muri imyaka nasanze abantu ntidugitwara abantu kwa Yesu, dutwara abantu kuba pastori bacu cyangwa ku mashengero yacu. Iyo uri kuraganira n'abakolego babative ngo basi nguzoze kuhasengera rimwe gusa ngo iwacu. Ukahapromotinga kuko hakuryohera kandi avyumva iwacu ni heza hararyoshe. Sinzi ngo mwe mubizi. Ariko kandi iyo ndiko ndavuga kubera iwacu hari abantu, twese turabantu. Aha abakozi Imana bose ngaha n'abantu. Hari igihe uzogira promotion ya church ukabibwira umuntu je nakoreye igafe. Canke ntifashe neza imbere yiwe. Rero reka kunzana cyane muri conversation. Reka kandi no kumpresenta cyane ku biro. Kuko wowe ntunzi, urambona. Sivyo? Sivyo abantu b'Imana? Sivyo? Siko? Rero reka ndababwire objectif rero y'ubutumwa bwiza. Muri ino myaka kuko amashengera hari, nge nababwire sinzi nuko atari n'umuka wa competition. Aho usanga bamwe bavuga abapastori babo cyane, abandi bavuga abapotre babo cyane, abandi bavuga ugasanga abantu bamwe muri mwebwe uretse Yesu mwigiye mu ikatikisimu. Uravyumva? Nahandi murasura kumva bavuga Yesu. Ariko mwumva bavuga amazina y'abantu bamwe. Ukibaza uti none aya mazina yafashe trop d'importance kugeza he? Erega ministeri ikorerwa mu gicapo cingene Paulo yakoze canke Yohani yakoze. Igihe Yohani yaheza gukora, reka nakubwire na Yesu yarapermese ko Yohani apfa. Kuko nta concurrence kuri terrain. Yohani yaratumye katigena mubwire Yesu tibamboshe kandi ko namuvugira ubutumwa bwiza. None ni wewe canke ndindi runda zoza narasiko se narakize confusion mumugene mumumbarize kuko ntivyoshoboka yuko ari we nk'abamfunzo. Yesu aravamugena mumubwire Yohana muti bimuga birahaguruka, ibipfa amatwi birumva, impumyi zirabona, abagwaye barakira. Gena mumubwire mu rupfu rwiwe no mu iherezo ryiwe, gena mubwire uti nturangize muri confusion. Niwe nyene wowe washingiye nawe niwe, ariko kuri terrain imwe umwe arahava. Bwana sifiwe sana. Bwana sifiwe sana. Mbwira mu nchanti umwe arahava. Kandi birashoboka ko ari wewe. Simvuze kuzopfa, ariko tudose twawe, n'utwambition twawe, n'ububabisi bwawe, n'ubufyari bwawe, n'amaruja levre yawe, n'ibirato byawe, n'inzu yawe, n'imodoka yawe imeze gucyanya, n'utuntu twawe, amakaprice yawe, biraturambiye. Ubwami bw'Imana. Wakijijwe pour la gloire de Dieu. Wakijijwe pour manifester la gloire de Dieu. Wanurimo niwe kandi nutabitahura ukamufeza concurrence, utudose twawe tuzoshirwa muri tiroir. Bwana sifiwe sana. Ndagomba kumva abantu b'Imana bitaba ati Bwana sifiwe sana. Wewe ugomba kuvamwo agasigaramwo wenyene. Hamani yasigara wenyene azobikora. Yesu yaravuze ngo ugiye mu nzu y'umugabo akomeye ntushobora kumwiba utabanje kugira gute kumuboha. Ukamuboha. Umaze kumuboha nta kintu na kimwe ciwe udafise ko access. Reka nababwirira ijambo yarivuga ku badayimoni, ariko je numva nore kubwira kuri wowe shengero ry'Imana. Igihe muhemu yaratabanje kutuzirika, twebwe n'ivyifuzo byacu na kameremere kacu, n'utwambision twacu n'utudoto twacu, ibintu bimwe bidafitanye isano niyo ikiyo dutwara, bidafitanye isano no plan initiale yiwe yandemeye. Azoza avuga ati we petit, kuramo utuntu twose, kuramo iki, ukaraba liste yawe yatango yari 30, hasigaye 2, 4, 1,2, akatuguhereza twose, akavuga ati ibi byose ntibirimo. Ntibiserva intéressant. Je ndagushaka gutya rero. Rero intercession yacu nukwiga gukunda umugambi w'Imana. Nukwiga gukunda ivyiwe. Nukwiga
kubwira kamere kacu ati wowe va mupfa disparesa aho nturimo. Bwana sifiwe sana. Aho nturimo. Aba bagenzi barabagenzi beza, baragiye barafashe ca kimuga baragitwaye, barashitse kuri entre basanga mu ruzuye, amashengero aruzuye, ama eglise aruzuye. Nandi Imana yambwiye ngo ubaka ikibanza c'abantu 1000. Bwana sifiwe sana. Ubu tugomba kwinjizamo intebe tuzicokezemo. Bwana sifiwe sana. Ariko kuzura kw'ishengero nasanze sico kimenyetso cy'uko sante ari nziza. Oya vrema. Dore bigaca bibabaza. Abantu bari buzuye gushika naho ikimuga kije gukira kidafisa aho gica. Gushika naho presence yawe icika obstacle ku bagomba kwinjira. Kuko bahagusanga bagasanga nuri kurameneka, nuri kuraganzwa na Yesu, uri mugafere binjira bagasanga uradugije amaboko, akabati muri eglise nahagenda asanga Jacques adugije amaboko sinzopfa nsubiye. Muri rya eglise nahagenda asanga Jacques ni watoza amashikanwa, cyandavuga nti niba uri buri vraiment ayo yanyivye arakwiye ariko ayo mu rusengero ntazo yanyiba. Abo babita abantu buzuranye byashusha indani bakora muri aba Yesu. Abantu abakeneye kwinjira barabuza aho baca pourtant soif irahari. Uravyumva bazibi. Abantu baravuga ati none ko kuyu muntu twaje kumupresenta Yesu. Uravyumva tubigenza gute? Barazunguruka baraduga hejuru. Sinzi ukuntu mwe mushobora kwimagine umuntu adugana umuntu kunderuzo akaduga amabati. Mwe sinzi ko iyo logistique muyumva atagru ihari yo kumuterura ikamugira gutya igatwara ikagira gute, abantu bakaduga amangazi bakagira gute, bakabomora sinzi n'amabafure ya Yesu ategezwa ko bararutaya na Aimé-Joël de papa aya Yesu ko barabomoye barakura ko ariko bese ntavyumve bari mu mwemu canka amabafure yari fort. Uravyumva barabomora Yesu agize gutya yihagarare kuri podium azabonye umuntu bamanuye gutya ngo atani kintu nakimarinza avuga akiraba uyo muntu akaba nimba bamushize ko imigozi bayirekura boroboro. Uraza abantu bakora akazi nkako ahantu hari ishantiye n'abamaso nta haba hari ubwambo bakora bati boroboro pore ikote pore sha eglise yose cikama akajagari kuko haje ikintu kiri andewore ya protocole n'ingene vyateguwe. Abatsitaye baheje gutsitara abafise ukuntu bigomba kugenda mwawereye ibi nibiki mu izina rya Yesu yo. Ariko Yesu azi kuraba ibintu arahinduka aravuga ati sha ngiye nabona ukwizera. Haleluya. Bwana sifiwe sana. Ngiye nabona kandi eglise yari yuzuye ntere bwabona ukwizera. Bantu b'Imana nubona ibi bintu birakomeye cyane sivyo? Uri umuntu wumvira, uri umuntu akunda Imana, washaka kumva ibintu ko bikomeye cyane. Yesu aboneye kwizera muri plafond, abafashe ibanza vya mbere ntako ari karababonamo. Abama bamutonze imisi yose imbere yiwe ntababona. Ariko ari urujya gwaye, arabamuzanye muri bose Yesu yabonye kwizera. Yesu acavuga ngo ntiyamubwira ngo kiravuga ati ibyaha byawe birakubabariye. Aha anya kajagari gacakatangura ngo uwo ninde? Ko Imana yonyine ari ifise uburenganzira bwo kubabarira ibyaha. Uyu muntu ninde ababarira ibyaha by'abantu? Baje muri eglise batazi uwo ari we. None baje kumviriza nde? Mbega barababariwe? Mwibaza ko bababariwe? Ntawe ubizi. Akurumva ko iyo eglise twoyiga ko dutera confuse. Bavyuma ngo uyo ninde batanguye kugumuka kandi baraje kuba uwo ninde? Uwo ninde atanguye kubabarira abantu? Uwo ninde atanguye gutanga imbabazi z'ibyaha? Bavyumva. Babona Yesu ashabaza ati none ikiye kigoye kumubabarira ibyaha aca kumubwira ngo haguruka ugende. Uravyumva? Mu yandi majambo Yesu yashatse kubereka yuko umviriza yashatse kubereka yuko nibiyataka kubitangaza akora ariko biyatatse kuri aspect yiwe yo kubabarira. Nico gituma nshaka kubereka ko abantu bashobora gukurikira Yesu Kristo ariko kandi bakamuhusha bakaba ignorant ku mapoint ari sensible y'ukuza kwiwe. Aje gukora ibitangaza baricara bakabibona agasana n'umunyamareba n'abamajise barakora ibitangaza n'abapfumu barakora ibitangaza hirya no hino sivyo? Urabona nuno munsi medicine irakora ibitangaza umuntu agakira. Ejo bagize test y'umutima artificiel y'umuntu ariko umuntu acarapfa ariko kandi bazoheyisisana na medicine irakora ibitangaza. Mwisi hari ibitangaza na Farao yarakoze ibitangaza. Mose yazanye inzoka n'abafarao bazana inzoka. Uretse ko ya Mose yabamiza ariko ibitangaza birahari. Ariko Yesu ibitangaza yakorewe 10
icumi muri Egiputa byose ntibyari bifise importance imwe. Icari gikomeye ni igitangaza ca Pasika. Aho umwagazi wabagwa abantu bahagaze biteguriye gucungurwa, ico nico kintu cari clé, cari gikomeye kurusha ibindi byose byakoretse muri Egiputa, kuko cari igitangaza ca deliverance. Yesu ashimwe cyane. Rero mwisi huzuye abantu bashobora gukora ibitangaza, nico gituma Yesu atari réduit kuri level gusa y'ibitangaza, ariko Yesu arengeye ibitangaza bakora mu buzima bwacu. Niwe azana amahoro. He is a prince of peace. Umwami w'amahoro niwe azana amahoro mu buzima bwacu. Akora ikirengeye gutravaya no gutreta lo superficiel. Akora ibirenze kuhagurutsa umuntu aguye mu gitanda, ariko kandi anaharira n'ivyaha vyiwe. Bantu b'Imana, munyemerere ndangize mvuga gutya. Nukuri turakwiye kuvuga Yesu. Haleluya. Haleluya. Ndasenga muri kino gitondo ngo Imana ibohora akarimi kawe ushobore kuvuga Yesu. Ndasenga ngo Imana ibohora ivyimviro vyawe ushobore kuvuga Yesu. Turi complexe kumuvuga. Niyo tugiye kubwira abantu ubutumwa tuvuga ngo Imana, Imana muri generalité. Kuko abantu bamwe barase bavuze n'umuntu avuze ngo Yesu menga hari ibintu bacomeza. Kuko menga ntimuvugire izina ahantu hariho hose muri dîner d'affaires. Ba banke muri ngaha, bagangi muri ngaha, ba VIPs muri ngaha. Naho waje muri eglise nimba Yesu agutera kuvuga isoni, yaravuze ngo uzogira isoni zo kunshingira intahe, nande nzogira isoni zo kumushingira intahe imbere ya data n'abamarayika. Ngena kubwira ngo kuba kwawe ngaha ni perte nimba udahinduye strategie ngo mvuri ya mesure kuvuga Yesu. Kuko na economy urayivuga, uravyumva, les chiffres urazivuga. Iyo hageze ko we expose ku mashifre bivugana na arrogance nk'umuntu yize afite experience sur l'économie, on ne peut pas être. Uravyumva? N'umuntu akabona ko tu es habillé, knowledge yawe irakwambaye, uri fier. Aho ngenda bwiye ngo hajya ahantu ukora Imana yaguhezagira, Imana yagushize, hajya abantu barakeneye kumva Yesu. Haleluya. Abantu barakeneye kumva Yesu. Ntugiye kuhagira podium ngo ureke responsabilité zawe, ariko ni waronka akajya ukabona umuntu ari mu kibazo, ntutinye gufata iyo opportunité ngo umupresente Yesu, kuko nutamubwira Yesu, Imana izohagurutsa ibikona, izohagurutsa amabuye, azovuga Yesu. Hari umusore ngaha mu ndwi iheze ndangiza twahuye muri ma département twahuye. Ni umusore yigeze kuza kundaba mu biro agikizwa, atanguye gukizwa. Yari umuntu kubera impamvu za vengeance muri conflit za famille, yagiye kwiyinisia mu bintu byo kuraguza kugira ngo agwanye abo muri famille bafitanye ikibazo. Agiye kwiga ibyo kuraguza n'ibiki bamutwara, aca yinjira idini. Sindarivuga. Narivuze. Uravyumva? Umuntu afatwa n'ico yavuze. Uravyumva? Yinjira idini. Yinjiye idini atangura kuja mu ma exercice yo kuroga abiwabo, ariko muri wabo hakaba ariho mushiki wiwe akijijwe. Chaque fois bagerageje bagende gukora ibintu by'amareba nk'ivyo n'ubupfumu, uravyumva, bikabananira, bakavuga ati muri bajya abantu uri kurashaka gusibra hariho umwe akijijwe, kandi bene abajya abantu basenga babakizwa baratugora, ntidushobora kumwataka mu buryo bw'impwemu. Uyu muntu rero yagiye atakibi kinini afise, ariko abamuforoma batangura kumukunda, bakaza bamutwara mu cimetière mu ijoro, bakaza bamutwara mu bintu utabizi ntavyo wokwemera. Uravyumva? Arambwira ati pastor, twe twarinjira muri cimetière abantu bariko barahamba, tukinjira ata muntu atubona, tukinjirayo. Rero atanguye kubona biriko birabirebire, batanguye kumusaba amaraso y'abantu atangwa, aravuga ati jewe ibintu vema sivyo naje kurondera. Atangura rero kwiyumvira ingene ibi bintu abivamo. Yimvira ukuntu abivamwo, abibwira umugenzi yarazi ivyo yagiyemo. Amuga ati jewe ndumva ibintu ushaka kubivamwo, wobona gute? Amuga ati cyo ivyo ntibabivamo, ivyo ntibabivamo, nukuri wowe rero ugira wikwegere. Acamuga ati ariko basi nimba ushaka kubivamo, reka jewe ndagufashe, genda mu bakizwa, genda mu bakizwa. Uwo mugenzi wiwe aca aramuherekeza, bazanana ngaha muri life center. Aje ngaha, mugenzi aramuga ati unyegereyo ahandi urapfuye. Ariko rero muri processus yo kuvayo ntivyacika ibintu byoroshe, akagenda aronka amatake, ibintu bimuniga. Araza arambwira mu biro ati pastor, mfise ikibazo, ubu yo ngiye kuja bukibarabara, nca mbona umuntu
ampagaze imbere gutya, yampagarara imbere nkakangukwa nkasanga imodoka igira ingonge. Donc hatangura kuba créer amavision aza ari muri position aho ashobora kuba écrasé n'imodoka. Ku buryo yambwiye ati kujabuka ni kibazo, kujabuka ndafata umwanya munini wo kwiyumvira. Tireco kintu dutangura gufatana ngaho no gusenga ngaho. Uyu munsi ari mu bakozi b'Imana ngaho mu rushengero. Ariko kandi yahuye n'umuntu unashima adakijijwe, ako yamubwiye ngo Yesu hajya ahantu reka nagutwara aramuzana, arabohoka uyu munsi n'umukozi w'Imana. Reka nababwire abantu b'Imana. Haleluya. 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 Bantu b'Imana reka ndababwire nimba warakijijwe. Ndakwingize kubw'imbabazi z'Imana, nube umugenzi mwiza akora ibishoboka byose kugira ngo abantu bamenye Yesu. Ukora ibishoboka byose kugira ngo upresente abantu bawe kuri Kristo. Abakwegereye bari hafi, Imana izoguha ubwenge muri byose. Uzomenya ukuntu uzobigenza. Ako naje kubwira ikintu kimwe ngo izina rya Yesu rizovugwa gushika ku mpera y'isi. Nijyamara gushika ku mpera y'isi, umuhero uzocuza. Ariko kandi izina rya Yesu rigomba kuvugwa. Wombwira ngo abo dukorana ngo n'abakatolika n'abaki. Ega abantu barafise ukuntu bazi Yesu. Ariko hariho verite ya Yesu. Satani yagerageje kunyegeza. Abantu ntibamuzi ubohora. Iyo abantu bari bamuzi uko bikwiriye, aya mashengero yacu ariko ari manini cyane gose kurushiriza. Ariko haracakenewe abantu bamenye Yesu, bagenda kwensista auprès des autres kugira ngo nabone bamenye Yesu. Haleluya. 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 Vuga uti Yesu. Semerera uti Yesu. Vuga uti umucunguzi w'amahanga. Nta rindi zina twahawe iryo gukirizwamo mu ijuru, mu isi n'ikuzimu atari izina rya Yesu ryonyene. Atari izina rya Yesu ryonyene. Uburundi burakeneye Yesu wa vrai. Imiryango yacu irakeneye Yesu wa vrai. Ubuzima bwacu burakeneye Yesu by'ukuri. Ariko Yesu arakenewe ku ngo, Yesu arakenewe mu bana, Yesu arakenewe muri generation zacu, Yesu arakenewe mu batwara, Yesu arakenewe ahantu hose. Yesu wa wundi ukuri kwiwe gutuma abantu babohoka. Iyo umuntu atabohoka nuko dimension y'ukuri yamize ari guke. Haleluya. Washaka kuvyaguruka mu ntebe yawe. Haleluya. Haleluya. Hagurutse umuntu muri kumuti Yesu ari hano. Haleluya. Mbwira umuntu muri kumuti Yesu ari hano. Haleluya. 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 Nawe we ushishikare kumumenya cyane. Yesu ashimwe cyane. Bantu b'Imana nabwire ngo ukuzorushiriza cyane gushishikara kumumenya, umwegereye ugiye kubona ibidasanzwe mu buzima bwawe. Ugiye ku experimenta icyo multiplication mu buzima bwawe. Ariko ntimugire isoni zo kumuvuga. Ntimugire isoni zo kuvuga ko mwakijijwe. Hari abantu usanga akizwa ariko agatinya kubwira abantu ko yakijijwe, akabatinya kubabwira ko yakiriye Yesu, ukamenga ngo yabicaye boneka nabi. No, nta vy'isoni. Ugomba gupresenta Yesu. Uwo niwe data yashingiye intahe, natwe ishengero duhamagariwe kumushingira intahe. Haleluya. 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 Yaravuze ngo ico muzoshaba cyose mu izina rya Yesu kizogera gute? Yesu nigo rufunguruzo abantu b'Imana. Haleluya. Ahantu ugomba kuhinjira, ugomba kuhadwebera. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Haleluya. Duhagaze ndagomba gusengera umuntu ari hano mu kino kibanza. Hariho umuntu ari hano hantu ufise ibikuboshe bitandukanye, sivyo? Aho kandi ndumva yuko hari ubushobozi bw'Imana no munsi bwo gukiza, bwo kubohora ubuzima bw'umuntu wese. Ico waje ukeneye, ico waje kikuremereye, kimaze iminsi kigucinyije, shobora kuba ari impwemu mbi zikwicaritse, shobora kuba ari ukuraguza, shobora kuba ari ibibazo uri kuracamwo. Ariko abantu b'Imana nge nabwire ngo aho Yesu ari arakiza, aho Yesu ari arabohora, aho Yesu ashizwe hejuru arakora ibitangaza. Haleluya. Aho ubutumwa bwiwe bwiza buvuze bukurikirana n'ibitangaza. Yesu ashimwe cyane. Ndagomba kugusaba ngo nimba hari ahantu uvuga uti ndakeneye igitangaza c'Imana, ndagomba kuguhamagara ngaho imbere. Ariko wewe wa mbere mpamagaye ukiri kuraza, reka maze n'umuntu ari hano hantu muri kino kibanza. Uravuga uti jewe ndasengera ngaha, ariko ndumva yuko ku mugaragaro nshaka kwakira Yesu nk'umwami n'umukiza w'ubuzima bwanje. Numvise yuko byose bitangurira kuri we. Numvise ko ari wakiza ubuzima bwanje, numvise ko ari we data yatanze. Nawe nimba uvuga uti uyu munsi ndagomba kwakira Yesu nk'umwami n'umukiza w'ubuzima bwanje, kandi ndagomba ko munsengera kugira ngo na jewe ninjire mu gakiza, ndagusaba uze ngaho imbere. Nimba wumva ushaka kwakira Yesu ushike hano imbere. Haleluya.
Iki ni igitondo cawe ciza cyo kubohoka no kwinjira mu bwami bw'Imana. Igitondo cawe ciza cyo kugendererwa. Haleluya. Ni igitondo cawe cyo kugendererwa, ni igitondo cawe cyo kugira gute, cyo kwakira umwami w'ubuzima agahindura ubuzima bwawe. Haleluya. Haleluya. Ndagusaba uze aho uri, aho wicaye mu ntebe yawe, aho uhagaze, natwe tukwakira, tukunezerererwa, tukwishimira. Imana iguhezagire, Imana iguhezagire. Urashobora kuguma uhagaze aho nyene, woguma uhagaze, urashobora kuza. Haleluya. Hari umwami akomeye Imana yahaye isi, uwo ni wakiza, ni wakuraho ibicumuro vyacu, ni wakuraho ivyaha vyacu, niwe atubohora icaha cose, niwe atweza n'amaraso yiwe agakura ubushobozi bw'icaha mu buzima bwacu. Uwo niwe mwami muri kino gitondo twimika, uwo niwe mwami muri kino gitondo dushira hejuru, uwo niwe mwami muri kino gitondo agomba kuganza ubuzima bwawe. Yaravuze ngo ndadodora ku mutima wawe, ni wanyugururira nzoza mu buzima bwawe ninjire, kandi nzosangira nawe, kandi na data azosangira nawe. Uyu munsi uratumiwe ku meza y'umwami. Uyu ni umunsi mukuru udasanzwe mu ijuru, uyu ni umunsi mukuru ukomeye mu ijuru. Bibiri ivuga ngo iyo umunyabyaha umwe ahindukiye akihana, mu ijuru haba umunezero. N'uyu munsi n'umunezero mu ishengero ku bwa mwebwe mwihanye. Reka nsaba abavuga butumwa bacu begera aba bantu, n'abigisha bacu begera aba bantu, tubagumbire. Uyu ni umunezero, ndashaka muvuze urwamo rw'ishimwe. Satani aratakaje, Satani arahomvye, Satani arahomvye, ubwami bwiwe burahomvye, ubwami bw'Imana burungutse. Ababimuriwe mu bwami bw'umuco bavuye mu bwami bw'umwiza, abari bicaye mu mwiza mwinshi uyu munsi baragenderewe, uyu munsi barakiwe n'umuco mwinshi. Mbona abantu bari mu mwiza mwinshi, umuco w'Imana ubakiye. Haleluya, haleluya, haleluya. Reka nsabe n'abandi bose ushobora kuba uri ngaho ugwaye, aba bariko barabafasha, ugwaye ukeneye kubohoka, ukeneye igitangaza cawe, ndakwingiza uze ngaho imbere na wowe, tugiye twese gusengera hamwe, tugiye twese gusengera hamwe. Kini gitondo cyo kubohoka ku buzima bwawe, kini gitondo ca deliverance, kini gitondo aho umwami agiye gushika, aho abantu badashika, aho inkota yigiye gushika ibwira mu mutima wawe. Igihe bariko barabasengera ba bene data, babatuza amajambo yo kwihana, babasubizamo amajambo yo kwakira Yesu nk'umwami n'umukiza. Urakeneye igitangaza, urakeneye kubohoka umubiri, urakeneye kubohoka ubuja bw'umwiza, urakeneye kubohoka ku kintu cyaco cyose. Kini gitondo cawe cyo kubohoka, iki ni gitondo cawe cyo kubohoka. Oh, niyashigwa hejuru azokwikwegera ko benshi. Ushobora kubura amajambo, ushobora kubura amajambo yo kubivuga, ariko ubibwire Yesu, ubibwire Yesu. Niwe wenyene, niwe wenyene, nta wundi twobona hafi. Abandi botubesha, abandi bodusuka, abandi botwumviriza, abandi botwumviriza ubusa, ariko wenyene Yesu. Oh, haleluya. Nta wundi nobibwira Yesu, nta wundi nobwira ivyanje, nta wundi nobwira ivyanje, nta wundi yovyumva akabishobora, nta wundi yovyumva akagira ico abikoreye, nta wundi yompindura, nta wundi yontabara, nta wundi yonshoboza. Eho umwagazi, eho umwagazi, eho umwagazi, ukuraho ivyaha, ukuraho ivyaha. Eho umwagazi, ukuraho urubanza rwose. Eho umwagazi, eho umwagazi, eho umwami w'ubwiza, eho umwami w'ubwiza. Ijisho rizomwibonera ryose, ugutwi kose kuzomwumva, ijisho ryose rizomubona, ivi ryose rizokwikubita imbere y'uwo mwami akomeye. Oh yes. Shindele boso toko shotolobo endekeshe. Ndagomba kumva ijwi ryose muri kino kibanza. Umuntu wese ahamagara Yesu mu vyiwe, muhamagare mu bana bawe, muhamagare mu rugo rwawe, muhamagare ku mugore cyangwa umugabo wawe, muhamagare mu nzu yawe. Niwashiraho ubudasa, niwashiraho ubudasa, ariko mubwire uti mwami ganza ubuzima bwanje, tegeka ubuzima bwanje, zirika umugabo akomeye muri jewe, zirika ingwara muri jewe, zirika abadayimoni muri jewe, zirika ingeso, zirika umugabo akomeye wese ari mu buzima bwanje,
arazirika, agiye kuzirika muri kino gitondo, ariko arazirika ivyari bibosha ubuzima bwawe, ariko arazirika ibikomeye mu bugingo bwawe, ariko arazirika, ariko arazirika. Haleluya. Mwami Yesu, ndasengeye ishengero ryawe muri kino gitondo, ndavuze ngo mu izina rya Yesu Kristo, ndagushimiye kubakwakiriye Mana, ndagushimiye kubakiriye Mana mu buzima bwawe ubwo utanga. Mwami, turabasengeye Mana ngo amazina yabo yandikwe mu gitabo cy'ubugingo, ibyaha byabo byose Mana ndabizi ko watanze imbabazi wababariye. Uyu ni umunsi baguhaye ubuzima bwabo kandi bagenderewe. Urakoze Mana ko winjisha abana mu gakiza, urakoze kuzanya abana mu gakiza, urakoze kuzanya abahungu n'abakobwa mu gakiza, urakoze ko bacise Satani ariko bapartena ku bwami bwawe muri kino gitondo. Oh, nous célébrons, nous célébrons, nous célébrons Seigneur. Umuntu wese ari hano hantu Mana yanje agwaye Mana, ndavuze ngo kubw'imishishago yawe ingwara zose zikire muri kino gitondo. Ukeneye igitangaza cawe cyo kubaho ku mubiri, Yesu mukiza mu izina rya Yesu Kristo. Yesu ave ku kirago ciwe, ave ku nderuzo yiwe mu izina rya Yesu Kristo. Forme yose ya maladi iyo ariyo yose iri mu buzima bwawe, ariyo ku mubiri cyangwa ariyo mu maraso, ariyo mu bihimba, ndavuze ngo wangwara soka, soka mu izina rya Yesu Kristo. Ndakangamiye impwemu mbi yose iri mu buzima bwa mwene data yabone muri kino kibanza, ndavuze ngo wadayimoni rekura, rekura ukubohoka muri kino gitondo gushika mu buzima bw'abantu b'Imana. Mwama abagukeneye kubitangaza, abagukeneye ko ibyo ukora n'ibyo uhindura, ndavuze mu izina rya Yesu Kristo, ugukira gushike kwishengero, ugukira gushike kwishengero, ugukira gushike kwishengero, ugukira gushike kwishengero, ukubohoka gushike, kubohoka gushike, ukubohoka gushike. Ndavuguruje Satani, ndavuguruje abadayimoni, ndavuguruje ibikorwa vyiwe byose. Abantu b'Imana batahe bafise impore, abantu b'Imana batahe baneshe, abantu b'Imana batahe babohoke, abantu b'Imana batahe bafise umwidegemvyo mu izina rya Yesu Kristo. Abantu b'Imana bavuge ngo amen, abantu b'Imana bavuge ngo amen, abantu b'Imana bavuge ngo amen. Agukize, akubohore, agushikane mu mugambi wiwe mu izina rya Yesu.